umuntu naho agiye mu rubanza n'izina ibintu byose bapfundikanye bavuga yuko yoba yarakoze n'ibintu bitagira ishingiro na buhoro buhoro umuntu aravye amategeko bitwa ngo barishimikiza haba ku ngingo y'amajana 266 ivuga ivyo kwiragiza inyigisho zibibugwanko nta hantu na hamwe yigeze yigisha inyigisho zibibugwanko hagati y'amoko ahubwo yayaze n'abandi mu mwuga wo kubimenyesha amakuru agerageza kubaza inkuru yumvise mu bantu bayaze baravugamwo umwe yabizanye afise intumbera bivugamwo uwundi aravuga ico avyiyumvirako hagahana umwe kubera yuko hari abo leta igomba guhasha iki rero c'umwana n'ikinono iki c'uko bagomba guhohotera umuntu ariko akora akazi kiwe n'ibintu bitazana umwumvikano mu gihugu ahubwo n'ibintu biguma vyerekana yuko igihugu gifukamwe mu nda n'akarenganyo n'agaciro kucaha bavuga ngo cyuko yoba yasumiye urusaku abanyamahanga mu rubanza ntibigera bavuga umunyamahanga n'umwe bo baravuganye bavuga ko yavuganye n'abamenyesha makuru bahunze ngo bari mu binyamakuru vyahumura n'inzamba biri hanze naho bavugamwo umuntu haranira agateka kazina muntu witwa Pacifique bavuganye umuntu akibaza mbega barundi bari mu buhungiro barindiriye yuko igihugu gisubira gutekana bagataha ubu sentare isigaye bafata yuko ari abanyamahanga umuntu abavugishije abakoze icaha hanyuma baravuga ibintu vyo gusuma urusaku nk'uko womengo umunyamakuru abafise amabanga ya leta aheza asohora ku bisanzwe ingingo y'amajana 597 yavuga umuntu yotanga amabanga yotuma kumbure nk'ibintu vyo gukingira igihugu vyononekara kubera abanyamahanga babimenye ivyo bintu bari bamubikije amabanga bari bamubikije nayaye muri make rero hamwe bavuga ngo ugomba kukurya nta burimbo bwagukoza nta kintu na kimwe kimupfunze gishingiye mu mategeko ndetse yuko apfunzwe intumbero yo kugomba guhasha uwo muntu wese agomba kwiyumvira agomba gukora adakoreye mu kwaha kw'abatwara kumbure murazi yuko ibinyamakuru babisinyishije bataba ntimuzovugana abantu ntimuzovugane kumbura ashobora kuba ari kwazira yuko wewe yashoboye kuvugisha